Icambere na mbere tutahure yuko dutegerezwa gusonera ivya murundi. Muri kino gihe turimwo canke urunganwe turiko turakuriramwo haba ibintu vyinshi tugenda twihendako, aho usanga umwe muri twebwe uyu canke uriya canke wewe canke jewe ntitwubaha ivya murundi. Nashimye kandi n'ubu mbandanya nshima kumbure ibyo mwateguye namwe ni vyinshi uko mwatwakiriye twabibonye n'ibindi muhava muduha ni vyinshi cyane kumbure turabandanya tubisangira. Ego hanyuma nkuko mubivuze uno munsi uri hejuru nubwo iminsi yose yamiri hejuru tugiye kuyaga nkuko twama duterama tugateramira haziko duteramiye inkono tugatera ijoro ijambo hanyuma tukamarana kanya. Ariko reka mbanze nibarize abo kwa Mutama kumbure nabonye yuko bakeye ariko sinabonye yuko bamerewe neza, kumbure bameze neza ariko sinzi ko bamerewe neza. Mwiriwe neza? Ego nibaze yuko n'umwaramu wagenze neza. Aho ni impore nivyo gushima. Hanyuma natwe twiriwe neza nkuko musanzwe mubizi. Rero kuri uyu munsi niki gihe tugire tuyage ku mugani. Umugani nateguye ni umugani wa fundi yakwiba na ntiyiba aranakura. Fundi yakwiba na ntiyiba aranakura. Ngire ndabacire umugani w'ikawa mugani n'abazovika umugani basange ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Aho hambere twumva tutabonye habaye abagabo babiri bagira umunsi barahura bahurira mu nzira, hanyuma umwe arabaza uwundi ati wewe uri wo kwande? Uwundi agira ati je ndi fundi yakwiba mwene ntayakura. Hanyuma babandanya bayaga, uwundi nawe aridondora mugenzi we amubarira yuko ari ntiyiba aranakura. Ngabo baragiye batanguye kuganira, umwe agira ati fundi yakwiba ati burya je narabonye umurima weze w'ibigori ariko vyarananiye, nashatse kwiha tubiri ariko vyaranse kuko bagenda bavuga yuko ari uw'umurozi. Ngabo baragiye inama batangura kuyaga ingene bobigenza, ariko umwe abwira uwundi ati burya ntaco twe catunaniye mu muryango wacu, haba umurozi haba umwicanyi haba umugizi wa nabi wese abaho, ntaco tunanira, ivyiwe byose turashaka kubitwara. Umwe atanguye kugira koba, eka aratangura no kuryoherwa kuko yumvise yuko ahuye n'ushoboye kumurusha. Nguwo arateguye umunsi bavugana isango bazohurira ko kugira ngo bagende kwiba muri uwo murima. Buranka guca babutemaguza umuhoro, barazindutse basumvye inyoni, hanyuma baragiye muri wa murima. Bashitseyo umwe abarira uwundi ati weja mu mugongo hanyuma uzuragenda unakura ukurako ushira mu mufuko. Baragiye bagenza gutyo, hanyuma baratanguye ivyabajanye, eka baruzuza, bujuje bacafata inzira baragenda. Bagiye bashikira ku rugo rwa fundi yakwiba, baratanguye kugabura, eka umunezero urabica. Haraheze iminsi ivyo bibaye, hanyuma nyine umurima aragiye kuraba umurima wiwe, ashitse ku murima asanga urera. Aratangura kwijanye imitima yibaza uwo yaramukoreye iryo shano ribishe, eka atangura kugira ati mbe umurima wanje ninde yabaraje kuwusarura kugaragara. Nguwo uwibaza ntiyiha inyishu, hanyuma atangura kwibaza ingene azobigenza.
ugasanga muri ako gace baravuga yuko hari abasuma bakavyakiriza fundi yakwiba. None nawe aragiye imuhira, aragiye aramubaza ati fundi yakwiba, ninde yanyibiye mu murima ibigori vyanje? Nawe amwitanga mu manyama, arahakana yuko atari we kandi atazi nabo baba barabikoze. Wa mugabo bagiriza yuko ari umurozi akabana nyene uwo murima, aragiye ekavuga ati jewe sinzobura uko ndabafata, reka ngende ngerageze ivyanje. Nguyo aragenze mw'ishamba, eka ararondeye imiti itandukanye, aragenda aravuguta mwinaga, aragerageza akora imiti yose, eka yumva yuko ishobora kumufasha gufata abo basuma. Aratumye ko fundi yakwiba, eka atumye ko na ntiyiba aranakura, bose arabatumye kwiwiwe, atuma ko n'abashinga ntahe. Hanyuma agira ati jewe naribwe mu murima wanje kandi nariketse yuko bano bagabo aribo bivye umurima wanje. Hama akanya karagenda, baratanguye, eka aravuga ati jewe ngire nkoresha uno muti nawushuhije, hanyuma tugerageze muri bano bagabo, ubabuka intoke azoba ariwe yanyivye. Baragerageje, baratanguye, umwe arakoze intoki ntaco yabaye, n'uwundi arakurikira biba kwa kundi nyene. Wa mugabo agira ati kumbe babagabo barera wanyivye ntarimo. Haheze umwanya aragiye, hanyuma haheze iminsi agenda kwitwara ibwami. Ati jewe mwami w'i Burundi sinashizwe, bano bagabo nabiketse ko banyivye umurima wanje, none naragerageje turatwara ku kibabu ariko ntivyakunze. Rero nashaka mwebwe muzi kubaza nkuko ari ya sentare ya nyuma, mumfashe. Umwami w'i Burundi aramubaza ati none wega wa mugabo we, wiketse gute ko ari bano bagabo bakwivye? Ati ngerageje kugenda kandi nkabarikiriza no mu kibano, barampaye amakuru yuko bano bagabo aribo bagendereye umurima wanje. Babagabo nabo baraja ngaho baraharira, barabihakana. Umwami nawe afata ingingo nkuko yari se Barundi, agira ati mwabagabo mwe muremeze yuko atari mwe mwivye uno mugabo? Nabo baremera, bagira bati twebwe ntitwigeze tunahonyoza ikanda muri uwo murima w'uwo mugabo, ahubwo yatwagirije binashobotse ni mu muci inka kuko yatwambitse ibara. Umwami w'i Burundi agira ati rero kubera ko mutemera ko ari mwebwe, reka nanje ndabageze. Shize intama zanje muri runo rugo, hanyuma ngerageze muzincungire. Uno munsi ndagiye, hanyuma mwenda bahaye murare hano ibwami, murarire zino ntama. Imisi iragiye, harahera imisi ibiri, hanyuma ku munsi ugira gatatu fundi yakwiba kubera yamenyereye kwiba, atangura kubarira ntiyiba aranakura ati we mugabo, burya ntubona yuko umwami yatugerageje ariko nawe atabwenge yabishizemwo, kandi urabizi yuko twebwe atacatunaniye. Reka dufate zino ntama hanyuma turenge imirambi n'iyindi tugende kwibera ku kana gatumba. Abarundi bati uwabaye nyambwa ntabanyanka. Ngabo baragiye ngaho, baracuditse imitwe, hanyuma barakireza ntama baragiye. Buno barenze umurambi wa mbere, bahura n'ingabo z'umwami zivuye guhiga. Za ngabo zirabaraba, hanyuma zibona za ntama ziziza ibwami, zirafata babagabo zirababaza, mwabagabo mwe mbe muturukirije hehe ko nzi hariya ataho kuragirira hari? Babagabo barabuze ivyo bishura, hanyuma za ngabo z'ibwami zirafashe babagabo zirabasubiza inyuma, eka na vya bitungwa. Bashitse ibwami, eka baramaramara, umwami baragira ubwoba, hanyuma umwami agira ati mwabagabo mwe
mwaribye murakora amahano menshi ashoboka ariko mugenda murahakana none raba igisuma n'igifashwe ti none ubu mwireguza gute fundi yakwiba hatagiriye umutima aragira ati mwami w'Uburundi twebwe zino ngabo zawe duhuye dushoreye izinka duturukije eka twaye tugiye kurondera amaragiriro kugira ngo zifungure neza kuko twabonye yuko zigumye ibwami hari ivyo zitaronka nguyo umwami nawe aragiye ngaha aratangura kubabaza ati mbega ninde yababariye yuko imyaka zimaze hano zitigeze zironka ivyo zifungura barabura ivyo bishura wa mwami acatumako za ngabo ziwe ati nimwakira abagabo mugende mubereke ico bakora babagabo barabatoye barabatwaye babatwaye ahantu mu isoko hanyuma batangura kubakubita eka barabakubita barashaya hanyuma babatera babasubiza ibwami baca babaha ibango bongera babaha n'amabanga barangurira ngaho ibwami ariko umwami agira ko babarira yuko batazigira bava ibwami gushika bapfuye babagabo ntako bari bugire hanyuma barongera baranabavura ariko bacaba abaja b'ibwami babandanye barangura amabanga yaho ibwami ariko ntibaba bakibasha gusubira mu miryango yabo gushika bapfe sije no hohera abo bagabo bagumye bakora ibibi ariko bakaruhira kubizira